wa mbere igenekerezo rya 2022 Kigarama 2025 uyu numwanya wo kubashikiriza amakuru mwateguriwe n'uruganda rwa radio Haguruka imbere yo kubashikiriza ingingo zimwe makuru ahagaze ko mu nkundire mbanze ndabahe mwiriwe abandi mwaramutse bivanye naho umwe wese aherereye muri kano kanya Dondo Jumba z'umutima niwe agire ayabashikirize gafadikanije na Aubin Felix Rankunda ari mu buhinga bw'ivyo inyishu y'ibibazo by'intambara ziri mu karere izova mu guhijamba abarundi bakitorera ababatwara atari uko intambara zizoguma zirandagata umugambwe MSD niwo wabishikirije muraza kuvyumva Ishirahamwe Sopebu ryafashe ingingo yo kwambura uburenganzira bwo guhabwa igitoro uwo wese ahirahiye akarenga ku mategeko iryo shirahamwe ryatanze bamwe n'abandi bakabona ko mu Burundi urwego rwose rufise ububasha bwo kuremeka abanyagihugu ibihano basaba abarundi kuva hasi bagwanire uburenganzira bwabo aya hamwe n'ayandi inkuru imwe mu kwayo ni mukanya ariko mu mpera murakurikirana ikiganiro ineza y'Imana kazi ndongeye kubaramutsa nubwo umengo leta y'u Burundi ibona ko igikenye arico kizozana inyishu y'ibibazo vy'intambara ziri mu karere umugambwe MSD wo ubona ko inyishu izova mu gutorera umuti ibibazo vya politike biri mu Burundi bishikirizwa na Alexis Nduhije arongoye umugambwe MSD uwo munyepolitike yibutsa ko umugambwe MSD wama wasavye ko leta y'u Burundi yemera kwicarana n'abantu bose begwa n'amatati ya politike mu Burundi bumvikane uko amatora adakumira yotunganywa mu Burundi abarundi bagatora atamusunikano atari uko intambara zizoguma zikururana impunzi naho uyu munsi zotahukanwa ku nguvu zizorondera ahandi zihungira ngo kandi impunzi ahiri yamirota gutaha kuneza canke biciye mu ngimba Ninete Nasi Mutoni niwe yateguye iyi nkuru Inyuma y'itangazo umugambwe MSD uherutse gusohora kuwa 17 Kigarama 2025 ryakurikiye ivyavuzwe n'inama ya ONU ijejwe umutekano kuwa 12 Kigarama 2025 ku ntambara ziriko zibera mu buseruko bw'igihugu kibanyi ca Kongo aho iyo nama itewe impungenge kwizo ntambara zishobora kurandagata mu karere kose uyu munsi umugambwe MSD watanze umuco ku vyiyumviro washikirije ubicishije muri iryo tangazo uwo mugambwe umenyesha ko wama wavuze ko umuti w'ibibazo vya politiki bihanze Burundi uzoboneka biciye mu biganiro yemeza ko abanyagihugu bahawe ijambo bakitorera ababatwara babatwaye nabi bakababogoza babatwaye neza bakazosubira kubatora babatwaye nabi naho bakababogoza kurikira Alexis Nduhije arongoye umugambwe MSD ibibazo mu karere n'ibizoterwa inyishu n'intambara nubwo niyo n'abarundi yo bariko barabivuga leta y'u Burundi umengo igikenye ingimba kwari izozana inyishu mu bibazo cyo mu Burundi cyane mu bibazo vya biriko biraba mu karere nta nyishu izova mu ntambara inyishu izova mu gutorera umuti ibibazo vya politike biri mu Burundi twebwe ivyo tuvuga kandi twama tubisaba tuvuga tuti leta y'u Burundi nize yicarane n'abantu bose begwa n'amatati ya politike mu Burundi twicare twumvikane uko amatora adakumira tugiye kuyatunganya mu Burundi leta umuntu afise igikenye ntaze akoreshe igisirikare igipolisi n'iperereza kugira ngo yibe amatora duhijamba abanyagihugu inyishu no guhijamba abanyagihugu bakitorera ababatwara abo babatwara babatwaye nabi bakababogoza babatwaye neza bakabongera bakabahereza ikindi kiringo cyo kubatwara kubera ko babatwara neza uko niko tuzova mu ngorane zose zo mu Burundi
nivyo twama tuvuga. Nimba abahutu n'abatutsi mu Burundi bagwanira ubutegetsi, umukuru w'umugambwe MSD amenyesha ko hakwiye ko abarundi bicara bakiga uko abakeneye ubutegetsi bo bushikira mu mahoro. Ibyo navyo nta handi bica atari kuguha ijambo abanyagihugu bakitorera ababatwara. Ico ngo nico kizotuma abarundi baronka amahoro. Uyu munsi naho leta ya CNDD-FDD iri kwifata ingingo yo gutahukana impunzi ku nguvu, izo mpunzi zishobora kurondera ahandi zihungira, kandi impunzi aho iri hose yama irota gutahuka mu gihugu ku neza canke biciye mu ngimba. Bikaba bimaze kuboneka mu bihugu byose. Ibitera ingorane za politike byose abarundi bategerezwa kubivamwo, ari uko abanyagihugu bemerewe kwitorera ababatwara atamusunikano, atagahotoro, atagacinyizo. Ikibazo cy'u Burundi murabizi, je singunda no guca hirya no hino, ni ikibazo cya politike mugabo bwakizanyemo amacakubiri y'abahutu n'abatutsi. Rero nimba abahutu n'abatutsi bagwanira ubutegetsi, nitwiga ingene babushikako mu mahoro. Kubushikako mu mahoro no guhereza ijambo abanyagihugu, bakaba aribo babitoreramwo abo batwara, naho tuzoronga inyishu y'ibibazo byo mu Burundi. N'ahandi intambara zizobandanya zikururana, kuko izi ntambara zose mumenye neza zizana impunzi, zitewe abantu batashobora gutaha iwabo mu mahoro, naho mu batwara ku nguvu bazorondera ahandi bahungire muri ivyo bindi bihugu, ari muri Kongo bahungireyo, ari mu Rwanda bahungireyo, niko bizogenda muri Uganda bahungireyo, naho handi babirukana bazogenda ahandi. Mugabo impunzi yamirota gutaha, ishobora gutaha mu mahoro nk'uko ishobora gutaha mu ngimba. Ivyo vyaribonekeje mu bihugu byose. Rero kugira ngo tuve muri izo mvururu, dutegerezwa guhereza ijambo abanyagihugu kugira ngo ibitera izo ngorane zose, kwari ingorane za politiki, ibitera izo ngorane zose bihagarare, kubera ko abanyagihugu, abenegihugu bonyene aribo bitoreye ababatwara, atamusunikano, atanagahotoro, atanagacinyizo. Nuko twe tubibona. Nuwo ni Alexis Nduhije aramutswa umugambwe MSD. Ibindi yashikirije ni mu makuru yacu azokurikira. Umurundi wenyene ni wafise ububasha bwo guhindura ivy'amatora biciye mu gutora. Vyashikirijwe na Juma Omar, ico yitungiye arongoye umugambwe MSP Inkinzo kuri uyu wa 20 Kigarama 2025 mu nama y'indongozi z'uwo mugambwe yabereye i Bujumbura. Umukuru w'umugambwe MSP Inkinzo atangura avuga ko icatumye bakorana ari ukwirimbura mu ntumbero yo kubona ingene uwo mugambwe wokomera mu gihugu cose. Uwo mugambwe ngo ushira imbere ibiganiro, ijambo ry'umurundi rigahabwa agaciro. Tugira ijambo. Uyu munsi umugambwe MSP Inkinzo wabatumye ko kugira ubwa mbere twigire hamwe uko twigejeje amatora, twirimbure, turabe aho bitagenze neza, kugira mu matora akurikira tuze twikosore. Ikindi cyatumye dukoranira ngaha ni kugira yuko twubaka umugambwe, dukomeze umugambwe, twiyubake, ahajegajega twakomeze, abatuvuyemo tubasubirize, cyangwa bagize ibindi bibazo dushobore kubabaza, tubazanye, tuyage, kugira umugambwe ugume ukomeye hose. Nakajyo kuri twebwe ko kumenyana, ko kuyaga, ko kuvugana ukuri, ko kuvugana ku bibazo bihanze umugambwe, no kugira kandi dushobore kuraba mbega iri by'umugambwe wacu bimeze gute mu gihugu cyose, twifashe gute, mbega inzego zirahari mu gihugu cyose, nimba zidahari tugirende, tugiye gukora gute. Ibyo ni ibibazo byose tugiye kuvugira ngaha, kugira umugambwe wacu ubandanye ukora neza kandi ukomere kandi wijambo mu gihugu cyose. Ikindi dukoranije ngaha kwa rugira dukomeze umugambwe. Niyo ntumbero twahamagaje iyi nama, kugira kandi twigishe cyane akarangamutima k'umugambwe, ingene umunywanyi w'umugambwe MSP Inkinzo teza kwitwara, kwifata, haba mu gihe cy'amatora cyangwa nyuma y'amatora cyangwa mu gihe cyo kubeza umugambwe, n'ingene umunywanyi wa MSP Inkinzo ashobora gukorana n'inzego z'igihugu.
umugambwe n'inzego z'igihugu umugambwe wari wose uzaguterera rero twako turabereka imyifato ibereye nziza uko bazo barakorana n'intwaro twebwe mu mugambi wacu uko dukora nuko tumeze dushira imbere ikiganiro nicyo gituma twakoraniye ngaha ni kuvuga ijambo ry'umurundi turi agaciro ijambo ry'umurundi niturihindukiza turi agaciro kaniniya kuko kuva na kera abantu bagirwa n'ijambo rero mu mugambi wacu n'ubu turabisubiyemo dushira imbere ibiganiro ukuyaga ijambo ryo riza ubwa mbere nicyo gituma twitwa inkinzo y'ijambo ry'abarundi umugambwe MSP inkinzo ntuta ibirake kubajejwe intwaro kubijanye n'amatora aheruka uwo mugambwe wemeza ko ivyo abanywanyi bawo bakenera kubajejwe intwaro vyasabwa no mu Gwiseni babironse ngo naho hariho bamwe mu bajejwe intwaro batitavye akamo bari batewe n'abajejwe umugwi utunganya amatora seni umukuru w'umugambwe MSP inkinzo akaba yishimiye ingena amajwi y'ivyavuye muri ayo matora yatangajwe ko hatowe umugambwe umwe gusa umugambwe umwe utwaye ugakorera abarundi ivyo bipfuza bakabaho neza ibintu ngo bizoba vyiza sinobeshera intwaro kuko intwaro zaturagije twararondeye ivyankenerwa seni yasaba kandi twarabironse yaho twashobora ahubwo kutitegura mu kuvuga yuko no twari dushike burongozi bituma tutaronka umwanya uhagije wogera amatora tuyitegurire neza rero kuri ubu aho twagize ikibazo hose twahabonye ibinkenerwa twarabironse kuko abajeje intwaro baragerageje kutworohereza naho bamwe batumva kamo bari batewe n'urwego seni canke n'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu mu bisanzwe twebwe urabi mugambo wacu MSP inkinzo Mouvement Socialiste Panafricaniste nukuvuga twebwe tubonye aho abarundi bashitse ntituri wahindure kuko umurundi wenyene waje guhindura ivy'amatora wenyene biciye mu gutora tuvyita les principes démocratiques rero tumaze kubona abarundi bishimira umugambo umwe barawutora twebwe nkuko bisanzwe twarabakejeje kuko n'umugenzo ubumuganwa rudoshwe rw'agashore n'umushirangoma wa mbere Pierre Ngandandi umwe nyaho yavuze ati nyatsinze umugambwe hatsinze abarundi n'u Burundi rero twegeye twabatuvuga kira misi yose twamapfifuza yuko iyo umugambwe utsinze ukorera abarundi bose ukora ivyo abarundi bifuza ukoze ivyo abarundi bifuza abarundi bakabaho neza bizavyiza tubibutse ko ivy'amatora aherutse kuba y'abajenama b'amakomine abashinga amateka abakenguza amateka n'abahanuzi b'imitumba yaranzwe n'ubusuma butagira izina abatari bake bagiye babishikiriza ubusuma bwabaye gushika naho hagati mu mugambwe CNDD FDD uri ku butegetsi bibana amajwi aho hari n'abatowe muri uwo mugambwe ariko batswe ibibanza vyabo bihabwa abandi bo muri uwo mugambwe nyene batatowe aha tukabibutsa ko hari n'umukenyezi yitwa Space yatowe ku mutumba Ruvyagira muri komine Mugere mu ntara ya Bujumbura aho yabaye uwa gatatu ariko yasubirijwe n'utaronsa amajwi yo kuba muri batanu baserukira umutumba kandi abo bose bakaba basangiye umugambwe CNDD FDD abatari bake rero basaba abarundi kudasinzirizwa n'imvugo z'abasavyi bivugira ko amatora yagenze neza kandi yagenze nabi baheze bahaguruke baharanire ko haba amatora meza mu Burundi ibihano vyo kwambura uburenganzira bwo guhabwa ibitoro mu kiringo c'ukwezi canke amezi abiri abatubahiriza amategeko ashingwa n'ishirahamwe Sopebu vyaraye bishinzwe kuri uyu wa 21 Kigarama 2025 mwitangazo Ndayisenga Samuel umuyobozi mukuru wa Sopebu agira ati nduguruye twamugena ishirahamwe rijejwe itunganywa ry'ibitoro mu Burundi Sopebu riramenyesha abene gihugu bose ko bitemewe gutonda ku mastation atariko aratanga ibitoro ku ngendeshwa 10 za mbere zizofatwa ziri ku murongo atagitoro kiriko kirahatangwa kuri iyo station zizohanishwa igihano cyo kwakwa uburenganzira
bwo kunywesha igitoro kota mu gitoro pasi ikiringo c'amezi abiri. Izikurikira zose ku murongo zizokwakwa kota ikiringo c'ukwezi. Biramenyeshejwe kandi ko kizira gutonda ku murongo ufise imparati plaque idafise uburenganzira bwo kunywa ibitoro uwo munsi. Kubazofatwa barenze kuri iryo tegeko bazohanishwa kwa kota ikiringo c'ukwezi. Menya neza Sopebu iragabisha uwo wese azigira umukozi wa Sopebu kuri station agaca imbere y'abatonze ku murongo. Afashwe azohanwa hisunzwe amategeko. Sopebu ihamagariye abenegihugu kuzoshengeza uwo wese azofatwa ariko araca imbere y'abatonze ku mirongo mu guhamagara inzego z'umutekano zibegereye ndugaye twamugena. Bamwe n'abandi bavuga ko ibibera mu Burundi mu bijanye n'urudandazwa rw'igitoro atahandi bibera ku isi, aho umuntu atwaye amafaranga yiwe kugura ikintu akibura agatako agahabwa n'igihano. Ikindi banegura n'ingene urwego rwose mu Burundi uko rubishatse rufise ububasha bwo kuremeka ivyaha abanyagihugu no mu gihe c'uburenganzira bwabo. Igihugu kimeze gutyo ngo kiba gifise uburongozi butubaha abanyagihugu bukorera. Bahamagarira abanyagihugu kuva hasi bagwanire uburenganzira bwabo, baguma bambugwa n'intwaro ikomoka ku mugambwe CNDD FDD. Babanze batumirira amate mu buhinga bw'ivyuma. Inyuma y'akaruhuko gato duce twinjira mu gice gihariwe ikiganiro. Mwanya w'ikiganiro ineza y'Imana nk'uko mwavyumvise mu ntango. Kuri uyu munsi wa mbere igenekerezo rya 22 Kigarama 2025 gishimikira ku ijambo ry'Imana riri mu gitabo c'umuhanuzi Yonasi ikigabane ca gatatu umurongo wa 4 n'umurongo wa 6 gishikirizwa na Pastor Celestin Gahungu mu Gitegabiri. Ndabaramukije abandi ndabahe mwiriwe tuvanye naho umwe wese aherereye. Uyu ni wa mwanya wo kumviriza ikiganiro ineza y'Imana. Nshuti mugenzi uri kuranyumviriza kuri uyu munsi, tugiye gusangira ijambo ry'Imana riri mu gitabo c'umuhanuzi Yona igice ca gatatu umurongo wa 4 turasoma n'umurongo wa 6. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Yona atangura kuja mu gisagara agenda urugendo rw'umunsi umwe, arasemerera ati hasigaye iminsi 40 Inenewe hagakomvomborwa. Inkuru zishika ku mwami w'Inenewe, ahaguruka ku ntebe yiwe, yiyambura imyambaro yiwe, yambara igunira, yicara mu munyota. Amen. Imana yo mwijuru ishimwe, Imana yo mwijuru ihabwa icubahiro. Niri jambo ry'Imana nshuti mugenzi nkuzaniye kuri uyu munsi. Teme iravuga ngo guca bugufi. Nshuti mugenzi, twumvise ijambo ry'Imana itubwira umuhanuzi Yona uko Imana yamutumye ngo aje kuburira igisagara c'Inenewe. Igisagara c'Inenewe cyari igisagara kinini cyane. Kinini kuko kugira ngo umuntu akizenguruke rwari urugendo rw'iminsi 3 yose. Noneho rero Inenewe cyari gisagara kimwe abantu b'abanyangeso mbi, cyari gisagara kimwe abicanyi, cyari gisagara kimwe ubugome butandukanye, cyari gisagara kimwe abantu b'ingeso z'ubwoko butandukanye. Ariko Imana ituma umuhanuzi wayo Yona kugira ngo aje kuburira abinenewe. Yamubwira ubwa mbere ngo agende Yona aranka kuko cari gisagara kirimo abantu bari barishe abiwabo wa Yona. Imana yongera gutuma Yona ati genda ubabwire. Inshuro ya kabiri Yona yanka kugenda gushika naho amigwa n'urufi. Noneho urufi rwamujana rumudaka ku nkombe y'Inenewe. Yona abona rero kuburira abantu baho, arababwira yuko hasigaye iminsi 40 hagakomvomvogwa. Inkuru zishikira umwami w'Inenewe, aca bugufi yicara hasi. Imana rutabare cane. Kandi ngo yambara impuzu z'ubwami, yambara amagunira, ndetse ngo yicara no mu munyota, ava ku ntebe y'icubahiro yicara hasi mu munyota, akora impuzu z'ubwami, yambara amagunira, aca arategeka, aravuga ngo abantu bo mu gihugu cose, abantu bo mu gisagara cose c'Inenewe bisonzeshe, bambara amagunira, bisiga iminyota, baririra Imana kugira ngo Imana ibatabare. Abantu bose rero bumva iteko ry'umwami,
kandi baca bugufi bambara amagunira barihana bararira Imana yumva gutakamba kwabo ikuraho ca gihano yari yateguye cuko mu minsi 40 izokombombora ico gisagara. Imana yo mwijuru irutabare cane. Nshuti mugenzi, nta kindi gitumye amahano agwira mw'isi canke mu bihugu nuko abantu babuze guca bugufi. Abantu biraba igihagararo cabo bakibagira yuko Imana yo mwijuru iri hejuru ya vyose ari ibasumbye ububasha, bakanka guca bugufi, bigatuma rero umujinya w'Imana utuma haba ivyago. Ariko umwami w'inenewe naramukunze cane, yaciye bugufi yicara hasi akura impuzu z'icubahiro kugira ngo igihugu ciwe gitabagwe, kugira ngo igihugu ciwe gikire. Aca bugufi mbere ategeka abantu bose yuko nabo bakora nkuko yakoze, nabo ko baca bugufi nkuko yaciye bugufi. Mbere aravuga ngo nibitungano uhereye no kwipanya imbeba yo mu nzu tunzwe, ngo ntihagire ikintu na kimwe koza ku munwa. Ibitungwa birisonzesha, abantu barisonzesha, abantu bararira. Imana mwiri utabare cane. Imana yacu ni nyimbabazi, maze Imana yumva gutakamba kwabo iraheza ibagirira imbabazi. Imisi 40 yari yateguwe kugira ngo gisagara cinene ugikomvomvogwe, Imana yo mwijuru ikuraho. Abantu baratabagwa. Guca bugufi ni benshi binanira, gusaba imbabazi ni benshi binanira, kubahana ni benshi binanira. Ariko nagira nkubwire ngo guca bugufi numuti urura, ariko wari ukwiye kunyobwa n'abantu bose, kuko abantu bose baciye bugufi. Ndakubwije ukuri, Imana yo mwijuru yotugirira neza, Imana yo mwijuru yogirira neza igihugu, Imana yo mwijuru yotabara igihugu. Nukuri guca bugufi nico kintu conyine kibura. Esi compa aboroshe n'abahambaye bagacira bugufi Imana, nkuko umwami w'inenewe yaciriye bugufi Imana, nkuko umwami w'inenewe yategetse igihugu cose gucira bugufi Imana, ngo bagakura impuzu z'icubahiro bari bambaye, bakicara hasi bagaha icubahiro Imana, bakayiririra bakazamura ibiganza ati turemeye turabatsindwa. None rero nico kibuze guca bugufi. Abantu benshi baraba igihagararo cabo ntibacire bugufi Imana, abantu benshi baraba amapete yabo ntibacire bugufi Imana, abantu benshi baraba ivyubahiro vyabo ntibacire bugufi Imana. Imana nayo bikayishavuza cane. Ariko umwami w'inenewe ngo aca bugufi yicara hasi akura impuzu z'ubwami, ngo yicara hasi yambara amagunira. Cari ikimenyetso gikomeye cane cuko aciye bugufi, cuko yigize ubusa ata kintu ari. Imana mwije utabare cane. Naho inenewe hari abantu b'ingeso mbi, naho inenewe bari abantu babicanyi, ariko Imana yumva gusenga kwabo irabatabara, kubera ko umwami wabo ari we yabanje. Imana mwije utabare cane. Inenewe cari gisagara kirimwo abicanyi. Impamvu Yona yatinya kujayo nuko bari barisha abantu biwabo wa Yona barabamara, bari barakoze ubwicanyi budasanzwe. Mbere ngo hari n'inzitiro z'inenewe ngo zari zubakishije ubuhanga bw'abantu. Ariko Imana ntiyitaye kw'ivyo vyose, yitaye guca bugufi ku mwami wabo. Umwami wabo aca bugufi. Imana imaze kubona ukuntu umwami wabo aciye bugufi akarira kugira ngo igihugu nticononekare, kugira ngo igihugu ntigikomvomvoke, Imana itanga imbabazi, ibagirira imbabazi ititaye ku vyaha vyabo, ibagirira imbabazi kubera umwami ari watamwe guca bugufi, agaca ategeka n'abantu bose ko baca bugufi bagacira bugufi Imana. Imana yo mwijuru utabare cane. Niki kibura kugira ngo abantu ba kino gihe bace bugufi bubaha Imana, batinye icaha n'igisa naco? Igihugu cyashobora kugira umuvumo bivuye ku mwami wabo, igihugu cyashobora kubona amahano bivuye ku mwami wabo. Igihe kimwe Imana ibanza kubaza Dawidi mu bihano bitatu ikintu yokora: inkota, ikiza n'ibindi. Ariko Dawidi yabaye nk'uyu mwami w'inenewe, aravuga ngo Mana yanje, jewe ubwanje nditanze, aba ari jewe wica, aba ari jewe ukuraho, hako abanyagihugu bahura n'ibi vyago atacaha bakoze. Imana itabare cane. Ni jambo ry'Imana nkuzaniye rivuga guca bugufi. Guca bugufi nta mafaranga bisaba, guca bugufi nta mazahabu bisaba, ni umutima wawe gusa ucisha bugufi. Imana yo mwijuru utabare cane. Nshuti mugenzi wari kwanyumviza kuri uyu munsi, Imana yo mwijuru iguha umugisha kandi ikugirire neza. Uce bugufi bizokugirira umumaro. Tugiye gusenga Imana kandi amahoro y'Imana bane namwe mwese. Mana ugira neza, Mana y'icubahiro, ndagushimiye kubw'ineza yawe, ndagushimiye bw'urukundo rwawe, kandi ndagushimiye kubw'iri jambo mpaye kugira ngo nshikirize ubwoko bwawe. Nyemerera rero nyakubahwa umuntu wese aryumvise umugirire neza, umuhe umutima wo guca bugufi, kandi mwami Imana ugenderere aboroshe n'abahambaye, ubigishe guca bugufi carico. Uzobukoze nyakubahwa. Girira neza rero mwami Imana bari hafi n'abari kure, kandi inkomezi zawe mwami zirushirize kubaganza. Uzobukoze mu izina rya Yesu Kristo nsanze nizeramwo. Amen.